So turi mu kibanza cyiza cyane, gerageje kuraba imeza ziri hano zirashajije zisa neza. Bavuye ko ziri ko aba artiste bagize kino gihugu cyacu na cyane cyane mu muziki, ko aba artiste badukeneye muri no event barahari. Ni Black FM Festival deuxième édition. Première édition ndibaza mwarayibonye, yari édition nziza cyane. Yabereye kuri zone Kinama. Mwarabonye ko ikibuga cyari cyuzuye cyane, buri muntu wese yatashe aryohewe ameze neza cyane. Rero Black FM yatuzaniye deuxième édition muri kano kanya izobera kuri ETS Kamenge ku munsi wa gatandatu tariki 26 kwezi kw'indwi ubu mwaka nyine turimo. Ugerageje kuri abantu bari hano, aba artiste bari hano ni beza cyane, ariko kandi hariho n'abari inyuma batarashika. Nibaza yuko ari evenement atari yo gusiba. Twagiriwe nibakwe n'umusanzwe arongoye Black FM ari hano, nawe ni n'umuntu wo gushimira kubera ko kino kintu yazanye, ariko kandi ni juste kugira introduce kino kintu. Nibaza ko hari ababikina hano baza kugira batubwiye. Turahereza ijambo umusanzwe ari directrice wa Black FM kumbere ase n'utubwira ko ikintu cyose murakoze. abitabiriye ikonferensi kandi ngenda bashimira kubona mwatwitabye. Hari benshi batarashika mugabo nibaze yuko twatangurana n'abahari. Uherutse hari abari bahari, twarabemereye yuko hazoba iyindi conference de presse, akaba ari uno munsi, akaba ari akaryo keza kugira dushobore kubereka bamwe mu baririmbyi bazoba bahari muri Black FM Festival edition ya kabiri. Duhiriwe duhishije n'uwateguye iyo festival, ni kuvuga CEO wa Black FM. Uno munsi akaba ari kumwe natwe. Twarabemereye yuko azoba ari festival nziza, azoba ari festival irusha edition ya mbere uko yari imeze. Uno munsi turi kumwe na CEO wa Black FM, tukaba turi kumwe na directeur wa festival, nawe nyine iyi edition ya kabiri turi kumwe ngaha anye. Ibibazo kabisa barabyishura byose kuko murabona yuko team ikwiye. Tukaba turi kumwe n'abaririmbyi kandi batandukanye, nabo nyine bari ngaha anye kugira ushobore kubabaza byinshi maze babishure. Rero nibaze yuko ntabarambiye kaze bisanzure mu bibazo byanyu byose kuko ababishura barahari. Reka rero bikaze directeur wa festival Rugamba. Stop. Stop. Akan safi. Ya, apa ya? Ndabaramukije banyakubahwa abamenyesha makuru, banyakubahwa abaririmbyi, banyakubahwa abanyeshuri bari hano n'abayobozi b'iradiyo Black FM, mbese n'umupatro bose Black FM, n'abifuza imigisha n'abanyikazi. Uyu munsi ni umunsi wo kwibutsanya ijambo rimwe tuberekeye abartiste bamwe mu bazoba bari mu giteramo cya Black FM Festival kizoba le 26 ETS Kamenge. Ukuntu festival iteguye uyu mwaka itandukanye gato n'iyabaye mu mwaka w'2022 ETS kuri zone Kamenge, kubera kuko umwaka twashizemo hariho grand concert zoba le 26, hariho competition y'imigambi y'abakenyezi bafite ibintu bakora bisaba imitahe mito mito. Abo nabo collective de projet yarabaye. Vendredi hazoba presélection, samedi hazoboneka rero abakenyezi 10 imigambi yabo yabaye sélectionné kugira ngo baje muri finale. Abo nabo umunsi wa samedi bashobora kukompeta imbere ya jury kuvuga ahaya mugabo y'abantu bari kompeta babizi kandi babizi igihugu. Icyo gihe rero turamenyesha imigambi tutari ya mbere kugira ngo ihabwe agashimwe, yongere ikorerwe coaching na visibilité n'uwaka wose kuri radio yacu.
ubwa kabiri hariho ibindi bintu bitatu bizoba le 24 z'ukwezi kw'indwi nyene kw'isoko mu Kamenge tuzokora dusukura isoko ni muri wa mugambi w'umugore w'umupfasoni w'umukuru w'igihugu wa zero déchet tuzoza kwifashanya n'abanyagihugu mu Kinama rero mu gusukura isoko ya Kinama uyu munsi nyene haci haba iciswe street rap na street dance kuvuga kubera iki kubera murazi muri kitire y'iwacu baravuga ngo abaraperi n'ibirara apre mu barabara haje hantu rero bavuga hari birara hari detala ko tujayo n'abandi tubakuru Kamenge iyo nayo izobera kuko mu Kamenge no kuri Kotebu urupani kubera twibaza yuko zo hari abantu benshi kumbure mu bihimbaniro gusumba nk'ahandi alors uyu munsi rero tuzokora street rap na street dance hamwe na zero déchet twitegura rero umunsi wa 26 baturumugabo hazo igiteramo kidasanzwe urabona ko tukora n'abartiste rero cyane bandere mu kino gihugu no kuvuga mbere bandere muri yase murazi ko umuziki wacu ugeze no munsi tukigwana na yase tugwana n'abanyamerika n'abanigeria nibo twambaye ku kandi abari mu bantu bafashe barufashe ya mbere mu Rwanda urugamba rwo kukaransa isi yose umuziki yazina alors uwo munsi azohari abartiste babona hano hiyongereye ko Natasha harimo Inoji Monia Fleur hariho Wanda Boys Wonderful Boys hariho Dino Boys hariho n'abandi benshi mwabonye ku mafishi atandukanye rero tugiye kwinjira no kuri gusa ikintu ubandi gitera umworo gutwenga kugira ngo ibitabo byonyene umuntu azobora abasani yifuza kubera kuko no mu rwego rwa festival iyi festival yashyizeho kugira ngo ifuze abartiste abanyempano n'abafana babo benshi bakuru bazoba hari abakiriya bafite bazoba hari abemeye ko bazohashika abartiste hazwaro na umwanya wa open mic ku mufana yifuza kubicavuze kuri DPS kuri Kingorongoro kuri Double J kuri Kiriku n'abandi batandukanye dufite aba DJ beza hariho DJ Nesi hariya tunamushimira yemeye kusapotinga kino gikorwa afite nawe inyuma yiwe aba DJ nka bane bazofashanya turi kumwe n'umukongore le jeune Zairwa Laba sava donc yeremeye kuza gusapotinga initiative ya Black Film Festival no tumushimira tunashimira rero n'aba MC hariho Flava yaserukiye abandi bari kumwe hariho MC Gaël Just hamwe na Fulgence Mika bose bazoba hariho rero bahoze batwandikira batubaza kudega akabirya naka uyu mwaka kugira ngo muravye aya masura y'abartiste hari sikati twakoresheje yo gukorekta amazina ntabwo narondeye BFS narondeye Kirifu narondeye nde ahubwo twaciye ku media yose turondera chaque media dohe abantu 10 ubona woza muri no festival wacu ufata kumva ineza rero bacha barakoza amazina kiretse radio televiziyo y'intarose umwanya abandi bose baraduhaye icyo twakoze haraba baje kenshi 200 bambere ariko ndavuga tuti kubera ko radio ikuze impano zagize samo zikuze na zishasha tweka twakoze twirondere natwe abantu ni bande basa nabibagiranye ni bande umenga ntibo kiretse ka je ntemera ko ija mu Rwanda ground ndagemera gake ni bande mwe mwita Rwanda ground tunze n'abasumuzi zakoroshye ubwenge bwacu rero turabatura mbona muzona tumawe no kumafasha karandi rero najya nshimire amamedia yadufashije gupambana ukumenya ibiteramo abanyamahanga ari mutesi byo mwene data bahagije kidogo naho ateramira Bujumbura tuyitahira mu kugira nayi donc rero nagira sabe abarundi abanyamahanga baje kwerekana imbaraga z'igihugu abartiste bari ready baza kugira twebwe twiteguye kuva kera ibintu byose biri ku murongo amasaha zo kugeza ku kwami abarundi bazoza mu iteramo bazotaha hakiri kare kwidepasa bizoborohera ico kuwa kizuba gihari byo gufungura ni agogo donc isango twindiriye twishimira de Christ namusubira ijambo ryampaye Imana igezegira abarundi n'abanyamuziki mukomere cyane ku mazina bazi na Town uyu munsi ngaha bazishimire ibintu byose ziri ngaha kuko
I believe yuko yabatari mwebwe tuba turi aho tugeze ubu kuko nk'uko Dingi yabivuze nta munyamahanga arimo kugira ngo promote iyi festival igere kure na believe yo tugeze muri play gukora festival donc bari mu rwego rwo gukuza umuziki so nongere nshimire n'abaririmbyi ubwabo kuko nibo bafisemo uruhare rukomeye kugira ngo uyu muziki bakomeze bagusunika nubwo bitarabyoroshye rero buri wese yishimira n'ida byinshi yabivuze Dingi gihari festival ya mbere marayibonye ku mwagirwa hari muzuye icyo gituma twagerageje kandi hano hagutse kugira ngo buri mwana wese wo mu gihugu gihe azoga anezerewe arose umuziki ashaka murabona bari ngaha abandi nabo bafatiriwe ariko igihari yuko twebwe twipanze gatanu kuri gatanu kugira ngo tubashikirize ibyo dushoboye nabo babahe ibyo bashoboye kuko nk'uko Dingi yabivuze ni ukubapikinga twarebye abantu bariko barakora kuko umukozi arangwa n'akazi iyo mu gihe bafise akazi kari mu gikoni bategerezwa gushikiriza ku bafenzi babo wayinati reka tukibakorere hanyuma namwe babahereze ibyo babakorera so nicyo bise cyane cyo kandi neza Yo, it's Gazapo J once again. Bad Boy Killer. Yiteguye cyane kuri festival izohuza abaririmbyi batandukanye zoba ari ibyishimo bidasanzwe guhurira hamwe n'abaririmbyi benshi babikora neza ubundi dukunze guhura turi nka babiri cyangwa batatu ariko turi benshi tujya n'abanyagihugu babyitabye nibaza ko atari ibintu byo gusiba rero ku bwanjye nivuye n'ibyishimo bidasanzwe gukorana n'ino radiyo nsanzwe ndi umunywanyi wayo kandi ibikorwa byanjye bikaba bishyigikira abanyagihugu biciye kuri iyi radiyo rero ni ibyishimo bidasanzwe gukorana nabo abakozi bari benshi kudushyigikira turi tayari kubikora neza ku bwabo murakoze cyane. Karibu Vishu, umwanya wawe, karibu cyane. Murakoze cyane. Anje ni Vishulo, ndaza ko kambere Black FM ikwiye gukomerwa amashifre. Kubera ko ndaza ko mu biteramo abaririmbyi baba bakeneye gukora harimo ibiteramo nk'ibi bya Black FM abaririmbyi bahura barenga batatu. Ibyo rero navyo burya biri mu bituma abaririmbyi bashobora kugira competition hagati yabo. Est-ce que je nabishoboye naka yabishoboye bon yanzumba igiki je namusumba igiki donc harimo no kwiga kubera ko kenshi abenshi tuca tumera nk'aba ira za systeme zacu zo kugara mu ntaboneke bako bisanzwe iyo muhuriye muri concert cyangwa muri festival nk'iyi akagombye kuba icyo bita ishure ukiga ati naka yakoze gute cyangwa undi yakoze gute jewe rero ku rwego cyangwa kuri kote yiwanje nibaza ko mwino minsi ibiteramo vya Vishu ni vyinshi kandi ndiko ndazunguruka hafi igihugu cose nongera nisubiriza nibaza ko ndi tayari ivyo abantu bazoshaka nubwo bazoshaka ko umuntu ahagarara ku mabafure ntangora soba turi tayari 26 niko gatandatu Vishu umuziki w'abantu benshi barawuzi n'utarawumenya ndamwifurije kuza kubera ko Black FM ririya festival nibaza ko izoba ari nini cyane kandi ni ya mbere nagira ibibako ni ya mbere niho narindi nibaza ko abaje mu ya mbere bibuka ibintu twakoze tugomba gukora x10 ivyo twakoze ubwa mbere kugira ngo bishobore kugenda neza nimira abantu rero kuza ku bwinshi baze novuga ngo biteguye kujya show y'abaririmbyi bagiye batandukanye uko mwagiye murabivuga abaririmbyi novuga ngo babikora apana neza cyane gose ukakongera ko bica biba byiza cyane hama rero
juste gutumira abantu ndababwira ngo kaze no 26 ndi tayari umugwi wose uri tayari ibintu byose ni sawa Black FM hejuru cyane merci byinshi bagezanye tuzabatumiza ariko nanjye kote yanjye zuba ari iteka ridasanzwe guhurira mu gutambira umwe n'abaririmbyi isho bifesi Double J turi benshi uko babivuze ego ni iteka ridasanzwe urakoze cyane. Moi c'est Prince d'Or de Patrick et Monsieur. Je viens de la RDC, démocratique du Congo. Et je me sens très honoré aujourd'hui d'être invité par les à participer à ce festival qui est organisé par Black FM. Je me sens très honoré d'être parmi ces très grands artistes et de participer à ce festival. Donc je vous invite tous à être là. J'invite toute la diaspora congolaise ici au Burundi à être là, 76, à Etescamé. Merci beaucoup. Urakoze cyane nibaze yuko nishura ikibazo cya nyuma ariko ndaba ishobora kugira wa festival kucerekeye yuko hariho aba artiste batandukanye kandi bari ku rutonde nibaze yuko mwabonye amakava yasohotse y'aba artiste bazoza aba DJ batandukanye kava ya nyuma yarasohotse kandi twobizeza yuko abo ba artiste mwabonye kuri kava atanumwe azosiba ku mvo zizoba zituvuyeko kuko bose dufitanye imigenderanire myiza kandi twarabiyazeho yuko bazoba baje kunezereza abafansi babo ni kuvuga nta mu artiste nawe nyashobora kwipermeta kudeseva umufansi wiwe mu gihe nawe nyine ubwiwe yashize ahabona yuko ari hazobaze hari ikintu gishobora kubabuza kuza nk'indwara ico naco ntawe ubwitegura ni Imana yonyene ariko ari ibintu bivuye ku mu artiste na twebwe nta mu artiste n'umwe azosiba mwarabonye yuko azoza rero nagomba ntumirire umuntu wese ari umufansi waba umu artiste yabonye kuri cover karibu cyane umu artiste wawe ni hazoba ari kandi turiko turanasenga cyane hari abapasiteri muri twebwe nta mu artiste n'umwe azogwara nta n'uzosiba urakoze niyo guhuza abanyempano n'abafana tutaravye tugomba kurya amafaranga muri festival kuza amafaranga tugomba kuko barashaka Black FM d'abord ibintu yawe n'ibyaha hari kubera iki ukuza bose ni kwa ukuza impano mugavye gute bigeza gute rero Black FM festival intumbero ya mbere ishimwe kuza n'impano n'abafana n'impano rero umunsi mu baririmbyi gushimira zongera gukora amasante bityo cyane aguruka abakinnyi ba football abakinnyi ba basket donke abatwenza abakora ibyese ni kubahuza n'abafana babo murazi yuko show ya Bface idayiteguye ari nka Bface wenyine yoshira nko ku miliyoni kwinjira ni bande bazo ku miliyoni fasilima ni dufise uburyo bwo kuriha n'ifunga butabukiye neza duhamagara kikora Double J ibikoresho hajya abantu binjire uza gusaba muri kuje amafaranga menshi mugabiradiyo ako karyo rero basi rimwe mu mwaka habeho evenima ibahuza n'abafana babo kuko nimba mumaze kwibona nko kurakora CV artistique bakubwira ngo twereke rero ibiteramo byiza by'imbatwa mugabo wagiye n'abantu banyu baragukunda n'abasimye batakunda ngaho iwacu n'abafasha ngo bamenyekane ngaho iwacu no hanze y'ibidushoboka batwereke gusa bakunze abantu miliyoni 10-30 bakakubona live nabo kuntu bakwakiye twebwe rero sase muri evenementiel turagacumikamo kugira ngo abasaba bagira amachance n'abafana bagira amakigwe yigwije guhura n'abasani babo amafaranga make cyane kuri gusa niyo ntumbero
bwana Ibrahim nimba no kisa nimba ndetse yo kongerako kuko twacu no ntavuze no gisavuze kugira ngo ngende gamba nibaze ko byinshi byavuzwe ahubwo ikintu cya mbere kindi nagenda batumirire abamenyesha makuru cyane bari ngaha anyi nibaze yuko ejo nkuko idindi yatangwa bivuga turafise igikorwa ciza cyo gusukura igisagara ya tuzoshike ku festival turi mu gisagara gisukuye na cyane yuko tuzoba dushaka kwakuya projet ya première dame ariyo yakoresha mu gisagara rero tuzoca mu masoko atandukanye hariyo Kinama hariyo Kamenge hariyo Kotebu kugira dushobore gisagara turabatumiriye na mwebwe kandi tubasaba yuko mutumirira umunyagihugu wese umwenegihugu wese ahari kugira nawe nyine ashobore kumva yuko kuba mu gisagara gisukuye gisa neza navyo nyine ari fierté ku murundi wese na cyane yuko mwama mwumva ngo hariyo ibihugu bisa neza ukubutu Burundi kukwapa tuzohera kuri wewe cyangwa tuzohera ku wundi kugira dushobore kumva yuko twese biradukoncerna nk'umurundi gushobora gusukura igisagara usanzwe ubayemo rero no basaba yuko mwotera kamo koko umurundi ahari wese umunyagisagara ahari wese cyane muri izo quartier tuzocamwo yuko ejo kuva isaha 3 tuzoba dutanguye guca ku masoko atandukanye kugira dushobore kunetwaya igisagara amara ngenda bashimira mwese nibaze yuko tabindi bibazo bihari nyimba bihari ntabi utana ikibazo hari ibindi bibazo nibaza ko ibibazo byari byarangiye ariko kandi dushimire the big boss Jojo tunashimire na directrice ndetse n'ujeje integuro ya kino giteramo ari directeur ndibaza Dingurugam dushimire na trio ifise indirimbo iri hit juka kuri no munsi n'inkoko yanje rayitamba indirimbo ntagaso daboje bifeso ndo flow ndetse na Kiriku indirimbo bafise iri on trend nta utayizi mvuze ko inkoko yizi kwera ko iwanye ndayivuza cyane mace dushimira DJ NC dushimire n'umugenzi wacu mwana Zambi hariya na Petit Dani na MC Flash na Vishu umwami wa live hano mu cyacu Burundi je ntawo biteha ariko kandi dushimira namwe bw'abanyemesha makuru ndetse n'abandisi muze kuduhereza amarinki kugira tubone yuko mwahageze kubera ko tutabonye linki nibaza ko mutazwa mwahageze dushigikirane bene wacu marabonye igiteramo kitagira promotion byo kigenda muze dushigikirane aba n'aba artiste bameze neza sikuvuga yuko ngo babura abantu ngo badakazi ahubwo uburyo baba bitunganije nabi no munsi Black FM Festival bitunganije neza namwe mwaje amakamera ni menshi tubishikane ahashoboka kugira ibintu bize bigene neza cyane 5,000 n'amafaranga make bene wacu kuri aba artiste nk'abo sigura ko tuzigezwa kuba duhari kugira dushigikire kino gikorwa mwakoze cyane mani baheza Thank you.